ubunguwe neza dirimbane myatasoni nuzuye amahoro yangiriye neza nabwoba bw'ejo ngifise yamaze inyota y'isi amubuzima bwiwe yangiriye neza. Turi Redemption Voice Canada, nitwa Corinne. Nanje Adonis. Je nitwa Greta. Nanje ni Yvon. Nitwa Kelly. Nanje nitwa Leslie. Hariho na Eric. Umwe wese aririmba mu buryo buri unique kandi bwiza iyo tubishize hamwe ibyo bice bitanga Redemption Voice mu buno n'umunsi. Bon, à part umuziki bamwe muri twebwe bariga abandi barakora turafise bamwe ari abavyeyi bafise imiryango yabo tukom hariyo abandi tubikora byose twiga kandi dukora. Ntitwatanguye kuririmbira rimwe kuko deja ntitungana hariho abakuze gusomba abandi hariho n'abatanguye kuririmba kare bakiri bato nko mu Sunday school ariko hariho n'abandi bagiye baradekuvra ingabire zabo bakuze bamaze kwegera imbere mu myaka. Cyo dufana turabagenzi bamwe muri twebwe ni barasangiye ibikorwa ku ma église hama harimwo abavukana hama harimwo na couple Yvon na Corinne ego muga en gros twese hamwe turi famille twabaye plus qu'abagenzi gutura umuryango. Twebwe umuziki uratwinjiriza ariko sivyo bidutunze plutôt ubuzi dusanzwe dukora mu buzima busanzwe buradufasha gufinansa ibikorwa byacu. Ni kubera twumvise twokorera muri vision ya Redemption Voice ariyo yo gushikana inkuru nziza ya Kristo kure kandi kuri benshi bashobotse biciye mu ndirimbo. Uko tubanye n'Imana selon ama periode kanaka tuba turimo kenshi nk'emu yaragenda aratwigisha ibitandukanye byinshi rero bica biforma nk'amajambo hama ayo majambo niyo kenshi ashika indirimbo ayo majambo le Saint-Esprit agenda twigisha agenda dukomunika mu bihe bitandukanye niyo usanga kenshi yashitse indirimbo turirimba hama tukazisohora par après. Itandukaniro n'iryo nye nuko bamwe muri twebwe bari mu Burundi abandi turi muri Canada. Ikindi naco nuko mu Burundi la majorité bagizwe n'abahungu tandis que twebwe muri Canada tugizwe n'abakobwa ariko à part ça umutima inyuma y'igikorwa numwe la vision est la même tubandanya dukorera hamwe. Novuga kucerekeye amagame y'abahungu n'abakobwa aratandukanye rero kugira dushobore gukorera hamwe ko numugizwe n'abahungu n'abakobwa vyasaba yuko umwe wese ashiramwo effort kugira ngo dushobore gutanga igikorwa ciza.
uko byatanguye bari abajene basengera hamwe muri eglise imwe bisanga bose bakunda umuziki baca batanguza igikorwa Redemption Voice aricyo cavuye kivyara Redemption Voice Canada n'izindi ziri mu nyuma zizovuka hanyuma yego. Bamwe muri twebwe twari dusanzwe tuzinanye twari tumaze gukorana katari gake twaraje gufasha Yvonne na Eric bari basanzwe ari abamembre muri Redemption Voice ariko ntitwari bwaba abamembre niho après bagiye kudupresenta bagiye kudupartager iciyumviro cabo baradupartager vision yabo twumva turahuje umutima hama turaja hamwe turakora. Ahubwo iyo tutakunze ni yahe nukuri ama experience yose tumaze kugira ama performance yose tumaze kugira araturyohera experience yose izanye akanovera kayo biba biryoshe ni nkuko turonka ikintu gishasha kuri experience yose tugira canke performance yose tugira donc so stress fund. Sinzi ico ufatiye ko kugira uvuge yuko indirimbo zose za gospel zisa nibaza ko atandirimbo n'imwe isa n'iyindi zose zikozwe ugutandukanya ahubwo novuga yuko le fond du message dutanga ari imwe twese twamamaza Kristo tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. ntibirashika na rimwe aho dushaka gusohora indirimbo twakoze ngo ntitubihurizeko ariko kenshi iyo umuntu azanye ide principale turicara hamwe tukadiscuta kuri iyo ide principale iba ihari hama umwe wese akagenda aratanga iciyumviro ivyo vyiyumviro rero dushira hamwe nivyo bigira indirimbo kenshi mugenda murabona dusohora ariko ntibirashika na rimwe ngo dusohore ikintu tutacumvikanyeko. Ibintu vyaroroshe premièrement turase groupe turi kumwe twese nabo mu Burundi biroroha ko duhanahana ama idée nubwo tutaba turi kumwe ari ibikorwa duhanahana ari vyo bashobora guterera twebwe duterera biratworohera rero kubw'ivyo turashimira Imana kuri technology ibandanye itera imbere yego biratworohera. Ibikorwa bo twitega ko ni vyinshi turiko turakora cyane ariko ico novuga ca vuba ndabahamagarira d'ailleurs ni concert iri kirategurwa le 23 décembre kuri jardin public turabahamagara cyane mwese muyitabe amatike ari karagurishwa ntimuzobure ariko à part concert hariho na album turiko turategura isohoka vuba muzogenda murabimenyeshwa n'ibindi twabaye turarungika Eric aduserukire abandi natwe turiko turitegura kugira ngo tuzoshobore kubana namwe mu bindi biteramo bizokurikira twese turi kumwe. Ubunguwe neza dirimbane myatasoni nuzuye amahoro yangiriye neza nabwoba bw'ejo ngifise yamaze inyota y'isi amubuzima bwiwe yangiriye neza
neza yangiriye neza yangiriye neza Le 23 décembre kuri jardin public nta numwe yemerewe gusiba muri concert Redemption Voice. Don't miss you guys. mutumire ababyeyi abagenzi uwo wese mwibaza ko yoryoherwa Ntihagire usiba. yes see you